Ndasubiye kuramutsa mwebwe tugira ngo dube turateramana, yewe nagize akarotari mugabo nkuko nama ndabigarukako ibigora bigora abagabo, kandi umuntu haguteba haguherayo yogaruka nako yoshika. Nuko rero uyu munsi nari nagize nti reka tuze kuganira kuri ushize twari twaganiriye muri ikiganiro nsanzwe nkora kuwa gatandatu citwa utuntu n'utundi, twari twaganiriye turavuga ibijanye n'ingwano yo mu Burusiya iri muri Ukraine y'Uburusiya, turaganira ibijanye na ingwano iri muri Moyen-Orient ya Israel na Palestine, kuko twayivuzeko ngira ngo utavyumvise yoraba ikiganiro kiri munsi kuri mail yanje. Mugabo rero uyu munsi nagize nti reka tube turatera ryarenga tuganire twungurane ivyiyumviro umwe wese kuvyo yashoboye kuronka. Mbega la communauté internationale niki, ikora gute, ama organisation régionale canke continentale akora gute, hanyuma ibi bintu vy'imfashanyo bati imfashanyo yavuye aha bikora gute, n'ibintu vyinshi nibajije ko twoba turaganirako. Mbega hoba hari impact bigira kuri twebwe n'ibindi n'ibindi. Mugabo nkuko mpora ndabikora, nari nifuje rwose ko nohera, hari abantu bahora bagira gutya bakanyandikira canke bagakenguruka rwose bati yewe bati ibintu twaganiriye ubushize twarabikengurutse, ariko ibi navyo twarabigaye. Hariho abahora batukana ko ari ingeso mbi rwose maramazi wikora, hari abahora bagira bati yewe bati iciyumviro no guterera niki. Nuko rero murantunga, ikintu nashaka ko mperako, ushize kuwa kane twaraganiriye turavuga vya 2015 uko vyagenze, ikiganiro kiri ngaho munsi. Twarabiganiriyeko turabishikana kure rwose, mugabo hari ico nibagiye gusiga mvuze kuri nivyo egome nari nanabiteguye mugabo nasanze ntabivuze, ngira ngo bivanye nuko amasaha yarashitse kure, n'ibindi n'ibindi. Yewe uti rero ico kintu utavuze ni giki? Ivyo bintu rero vya 2015 vyatumazeko abacu n'ivyacu, vyaradukuyeko, vyarahinduye ubuzima bw'abarundi benshi, abandi baracari mu mubabaro wavyo, abafunzwe, ababaye ibimuga ubuzima bwose, n'ibindi n'ibindi. Rero mugabo hari sentare ya East Africa, hari abari bayisezishije bagira bati yewe bati none ko ntuzenya
bati ko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ry'i Burundi nako y'i Burundi yemeje ko iyi manda ari iy'ukuri ihezagiye nka sentare yo mu karere Uburundi busanzwe burimo mubibona gute? Biramaramaje rwose ko vyatwaye imyaka n'iyindi hafi 10 kugira ngo iyo sentare isitatiwe igira iti uti iyo manda yari manda nyamunsi, yari manda idakurikije amategeko. Ngivyo ivyo rero nari nibagiye bahavuye bagira bati iyo manda yari manda idakurikije amategeko, yari manda idakurikije amategeko pursora ivyavuye aboba bayagirizwa barekurwe n'ibindi bitashoboye gukorwa naho nyene iyo jugement yabaye handi igihe umuntu yari chairman wa East Africa yatwara East Africa yari umukuru w'igihugu c'Uburundi. Urumva bimwe vyo kutubaha amategeko no kutubaha ico umuntu yiyemeje nama nasemereye ko arivyo bitugejeje ngaha nuko. Mugabo rero ikindi kintu novuga kuri ico ca mbere nari nashatse kubanza kugaruka ko imbere yo kuja ku ciyumviro c'uyu munsi nuko bwa mbere nabivuze biramaramaje ko ikiringo gikomeye nk'ico catumazeko abacu kikatukurako ubuntu, abantu barafashwe ku nguvu, abantu baragize iki bakaja gustatiwa kuri iyo ngingo mu gihe meme n'uwaduteje ivyo bibazo atanubwo agihari. Ibintu bimaramaje, ibintu novuga ko bimaramaje. Yewe ikindi kintu novuga nuko mpora nibaza none ko ndagira nti mpora nibaza nti none izo sentare zirashinga ingingo zikaba zidafise mekanisme yo gushira mu ngiro izo ngingo zazo, kuko sentare classique tuzi yabaye meme niyo kumugina baragira bati tuguciye inzoga, bati tuguciye amande, utabikora bikaba ibindi. Mugabo urumva iyo sentare ivuga ica urubanza nka bimwe vyo mw'isengero, niko jewe nobivuga, ntikurikirana ko twashizwe mu ngiro hamwe mbere umuburanyi, kuko urumva sentare nako leta y'Uburundi mbere yuko itsindwa yari ifise ababuranyi bayiserukiye, ni ukuvuga urwo rubanza iremera ko ari urubanza rubaho, mugabo ikaba itigeze murabona ko kabaye akamizwe n'ingoma. Yewe ndababwira nk'iyo iyo sentare iza guca urubanza en faveur ya pouvoir actuel bw'i Burundi, hari kuba imyiyerekano, bakagira iminsi mikuru, hakaba n'amakonje sinokubwira, hakaba ibiki, mugabo urabona ko vyaciye biba akamizwe n'ingoma. Yewe baranse rero kurukurikiza kuko abazize iyo manda jewe nise ya nyamunsi n'ubu baracafunzwe. Ngira ngo muribuka umuntu w'umujene twabonye aherutse kugwa muri prison ya Bubanza umwaka uheze, yankiwe kuja kwivuza. Ibintu biteye isoni, turiko turaraba ibiriko biradushikira. Yewe ico ngira ngo ndaza kukinoganza rwose, turiko turaraba ingene aya ma organisation regionale akora n'ibindi. Nuko ikindi kintu umuntu yanyandikiye nashatse kugarukako, umwe mu bo twari duteramanye hirya y'ejo yaratubariye ati yewe ati burya
ati abantu zenya ati hariho ukuntu hari hasanzwe hari vyerekana ko hinjira ibintu vy'ibiyayuramutwe cane mu Burundi. Ndamubaza nti none woba ushatse kuvuga ko abantu bari muri manifestation bari sur emprise y'ikindi kintu ari ibiyayuramutwe canke ibindi? Ati urabivuze. Turabivuze mugabo urumva abantu baramiye naje siko navyumva nakize ntewe. Birashoboka rwose ko mu bari barimo harimo abanywa amazi, abanywa inzoga, abanywa umutobe, abanywa agatabi, abanywa urumogi. Mugabo ubivuze uko woba uriko wemeza ya propagande y'u Burundi, aho womenga abantu baja muri manifestation hari ahantu baca bakabanza bakabaha bati somako ngaha shahu kugira ngo ukerebuke. Umva ni ibintu bimaramaje vy'ukuri, kumva abantu bubahuka gukina ku kintu kiri aussi sensible. Nuko ikindi kintu nashatse kugarukako nkuko kinonosora ushize nakivuzeko, mugabo hari umuntu yakinyandikiye amera nk'ushimira rwose ati wakivuzeko, mugabo reka nsubire ndakivugeko. Hari umuntu twateramanye biboneka ko ari umuntu akomeye, tubivuge gutyo, umwe mu ncabwenge z'abarundi agira ati jewe hari igihe abantu uwo tungana intuze bahora bagira bati buzangaje muriki, ati birya n'ibiki ujamwo vyo kuvuga uteramana na barya abantu, ati sinokubwira. Mugabo ico nagomba kuvuga nuko ibi bintu tugira vyo benshi dufata des risques ziri terribles, kuvuga nakiheba ati nta kundi. Rero ntabwo ari ibintu umuntu akora kugira ngo akinate canke iki, canke ari ibintu bitaco bimaze biri ngaho. Ubunye dufise urwaruka cane cane benshi bavutse nako hejuru ya 50% sero y'ama statistique ya iki kigo kijejwe ivy'ibiharuro kwegeranya ibiharuro mu Burundi, bagira bati abantu bakiri bato les jeunes ni benshi, hejuru ya 50% vy'abarundi bose. Rero benshi usanga badashika n'imyaka 30, ni ukuvuga n'abantu bavutse mu ntango y'iki kinjana ca 21 no mu mpera ya 20 giheze. Ni ukuvuga rero abo bantu benshi barumva amantuzenya, barumva amapropaganda avugwa, bakayumva muri source imwe iba misleading, ibabesha. Rero ugize uti sinshaka kuvuga, ati umuntu akomeye, ati nzorindira mvuge interview akatabonetse kuri BBC canke Al Jazeera canke ibiki, ni vyiza wowe dutabaye, mugabo vuga ukuri uko ibintu bimeze. Ahandi ho wa mugabo w'i Burundi yitwa nde, Bandikuriyo bariteguye rwose kandi barabikora, kuvuga ibintu vyo guswaganya, kwigisha ibintu vy'imitima mibi no gutwarira hejuru n'ibindi. Utabivuze abandi bazovyivugira, bazobabwira version des faits iri erronée y'ububeshi, yegome cane. Vyiza rero vuga uko vyari. Kuko nk'akarorero, ntanga akarorero,
abantu baravuga bati kera ugasanga umwana hariho nabonye ubushize yandika muri komantere ati kera nimba ari uko vyari bimeze ati mwarakoze kurwana ukibaza iyo kera ashatse kuvuga ni kera haba ibiki kera vyagenda gute mugabo nk'akarorero ni bakeyi bashobora kumenya ko twari turi mu Burundi kubahiriza agateka ka muntu kuruta uko bimeze ubu ni bake bashobora kubimenya ivyo ubiretse rero ntuzenya azobasukamwo uburozi afise mu mutwe uyu ndakugarika mbari ndi kuriyo hagira ibintu mu mutwe vy'ubugizi bwa nabi n'ubube gito mugabo ntibazigera bakubarira ko nk'akarorero hari ibintu vyaba kera bidashoboka ubu Frodebu yatanguye kwigisha mu mpisho ikigisha abantu ngo bagiye ngo mu misa ngo mu mibano kandi si kuvuga ko ubutegetsi butari bubizi si kuvuga ko ubutegetsi butari bubizi seruma boba baragize uko babigwanya petetre bikabananira n'ibindi mugabo nta bintu twigeze tubona aho abantu bagira bicwa ngo nuko ari abasenere nuko ari biki abandi bakanyuruzwa abandi bakagira iki jamais mugabo uretse kuvuga ngo urakomeye ngo umuntu ngo ateye ubwoba avec ses illusions Ndikuriyo ari prêt ariteguye kubamenamwo uburozi utagize gutya rero ngo ushiremwo ibindi bikontrataka ivyo bintu yigisha egome azorogwa toute une génération kandi bizoduhanga sinzi uwagize ejo bundi atewe ataba abategetsi bahari nta myaka 10 nta myaka 20 basigaye birashoboka mugabo none basize bateye ubwo burozi bibaza ko tuzobikizwa n'iki rero kuvuga umuntu ntiyoja ngaho wowe vuga uko wumva uri umuntu akomeye vuga tubwira ahubwo ibikomeye tubwire intuze nuko ikindi kintu nashatse kugaruka ko avant ko nja muri ico nari nshatse kuvuga nuko ejo bundi nabonye ministre wa relation extérieure avuga gose ati sinzi ahantu ndamubonye mu gitondo baje bitangaza bati sinzi ingene bigenze ati dusanze abantu bamwishe ati nta kundi musanze yapfuye nuko ikindi kintu nibaza imyaka yose umuntu vyari bizwi ko ari muri Kenya yashitse mu Bufaransa gute ko atari ahantu wogira uti yaciye ahantu mu bitoke akata gutya ashika mu Bugande birumvikana yewe naho wo musanga i Burundi wovuga uti yinjiye hariya mwikamyi twaye ibigori abantu peut-être par mégarde ntibamubona birashika mu Bufaransa yahashitse gute ahashikiye batewe batarashaje bati reka tureke no kumugora vy'ukuri kandi twirirwa turabona abanazi batagishobora gutambuka bafatwa bafise imyaka 100 umuntu yijandajandira afise nimba ari 80 nimba ari 90 bataragwaye bati abiyise rero ngo nabahinga gose bati twanamwe examine twasanze atagishobora kwiyumvira neza
mugabo sinzi uwo kacitse bati twamubajije je nivyo niyumviye kuri BBC mbene ariko ndavuga bati twamubajije ati Mutama ntuzenya Kabuga mbega tugutware mu Rwanda uje kuburanirayo cane ati yaturahiye uwo muntu atagira discernement adashaka kuja kuburanira mu Rwanda kuko azi ivyo yahakoze ninde sinzi ko turiko turumvikana aho hantu izo tendance de minimiser ibibazo hari umuntu rwose yatabaye mu Rwanda yitwa Jean Doracroix niwe yariko aravuga ati nagiye ndabonana na President Mitterrand n'abandi ndababwira nti s'il vous plaît tabara mu Rwanda hariko haraba genocide s'il vous plaît tabara umwe muri abo bategetsi yavuze ngo non ces histoires de Hutu de Tutsi abantu baba barbare bicana c'est simple none ivyo nivyo tugomba kugira uyu mugabo ariko azanamwo ivy'abahutu n'abatutsi ivyo nabivugiye atanze akarorero none ntanze akarorero ikibi nije ndagatanze canke ikibi n'ubikora kandi ubushize nanye ndavuga ne vous en faites pas ibi bintu abategetsi bakora ntiwavugira ngo ntibizomera nka bimwe wirukankana umugabo yarambirwa ubonye ariko n'ubundi ugira umuhitana agahindukira mu gahangana nshobora kuzobibona nshobora kutazobibona bishobora kuzoteba bishobora kuzonyaruka mugabo niko vyama bigenda c'est la loi de la nature le président Mobutu niwe yakunda kuvuga ngo c'est la terre des hommes ivyabaye ahandi nivyo biba n'ahandi l'expérience nous a montré ko abantu ntibashobora kurengana ibihe vyose jamais uragenda ngo uri kurwanya akarengane ugacuza ukora kandi karuta nako ça marche pas comme ça uwo muntu rero urumva yitwa Kabuga ubu arijandajandira iyo yibereye bati tugutware mu Rwanda teka ati none wumva wowe ushobora kuburana canke wumva ubwenge budakora ati reka da ati ntibukora numva ntameze neza abahinga ngo ivyo nivyo batoye ngo vyerekana ko ngo adakwije iyi si vyayo biragoye reka ntarukire ku bintu vy'amaede ibintu vy'imfashanyo tutarukire kuri ibi vy'ama ONG reka duhere ku ibi vy'amaede hariho sinzi convention iyariyo sinzi convention iyariyo mugabo hari ukuntu hari ibihugu bitunze usanga bifise meme l'excédent bagize bati tuzoza turagira ivyo dufasha hari mu vya gisirikare ni no kukwiza ntuzenya influence yako no gutwara influence Bwana Idris ko takumva wagiye oya sinzi ko ubu mwoba munyumva sinzi umuntu yaranciyemo ubu ndakumva reka aho wagiye uravugira uri umwe reka nanjye kandi jenyine ndi ku murongo nze ndakunganira wari uri kuravuga ibi vy'amaede imbere y'uko ujana kure banza uvuge uyu muriyaridi w'ama euro Emmanuel Macron yatangaje muri irya conference de Paris yuko azorungika muri Congo gufasha
gufasha muri est ngene la reconstruction de l'est non pas la reconstruction de l'est bambe ntuze le système humanitaire gutanga imfashanyo muri est mu mpunzi jewe ndabumvise umuriyaridi w'amadolari peut-être wariko urabivuganye imfashanyo peut-être bashobora guca ubwira ico bivuzeko umuntu nka Emmanuel Macron nawe nyine afise ibibazo vya politike mu gihugu ciwe bimurenze urugero batumvikana ahageze bakurikirana politike y'umufaransa murayibona agaca atumako la conférence de Paris sur l'est du Congo canke sur le problème de la région des Grands Lacs agaca arekura umuriyaridi w'amadolari ahuri ndiko ndawiyumvira uko bungana ngo ntuze ngo ni aide humanitaire ngo muri est ya RDC gutwara imfashanyo donc indege gutwara ibiribwa arashobora kuwucisha muri uwo muriyaridi w'amadolari arashobora kuwucisha muri muriyaridi w'amayero arashobora kuwucisha muri za pamu zande mwa gutwara indege nico gituma ariko arasaba yuko l'aéroport de Goma yo kugurura muga yugurure pour strictement kuri passage passage humanitaire kugira indege zishobore kuhatora zizanye imfashanyo wewe ivyo bintu uriko uravyiyumvira nk'uko wariko urabitangura kuva introduisa umuperezida akadeklara ati je ndarekuye umuriyaridi w'ama-euro atabajije igihugu atabajije abenegihugu n'ingenera donc je sais parmi les Français souffre nabo nyene muri ndavyumva ivyo bintu wewe ubibona gute est-ce que n'urukundo rwinshi ubufaransa rufitiye abenegihugu bo muri canke abanyagihugu bo muri est du Congo barya abanyagihugu bimerero nabi est-ce que n'urukundo rwinshi canke ni ya politike nyene ya neocolonialisme y'ukwerekana yuko umuzungu ari toujours hejuru kugira ngo mugume mwama muri mukanuye amaso kugira mumenye yuko urukiza rwose ruzokwama ruva mu Bufaransa ruzokwama ruva muri Europe nashaka numviriza ico bivuga ko utaraje kure cyane ngo navige cyane mu vy'amahede international gira amahoro yewe gira yandi nawe jewe uko ndavyumva ni neocolonialisme bandanya kandi bon reka uti none ubivuze uko kubera iki gituma ndavyibaza gutyo urumva uriko uraraba este ya Congo ikintu ikeneye burya n'amahera ku vy'ukuri bon irayakeneye twese ibice vyose birakeneye amahera mugabo burya au premier plan uribaza ko hoba hakenewe amahera burya harakenewe intuzenya inyigisho ntuzenya reka dufate nk'akarorero ibi bintu vy'amacakubiri bikabanza bikigishwa abantu bikava mu mutwe iyo ni inyigisho ya mbere ikenewe gusumba amahera ubushize nabajije umuntu hano reka kumenya yuko ivyo si Ubufaransa buzoza kuvyigisha ndiko ndaraba gusa uku kuntu Ubufaransa igihugu kiri très loin du Congo très loin de notre région gishobora kuza akavuga ati jewe nije rukiza rwanyu il faut yuko mumenya yuko dans l'histoire ahivyo twamye tuza kubakiza twamye tuza kubasova
tuza kwefluwansa kugira ngo mushobore kuba abantu mugabo nk'ivyo vyo kuvuga ngo vya politike vy'iki vyo kugira ngo umukeneye ibi n'ibi donc ce n'est pas la France urumva il faut kumenya umwe wese akajuwa sa part ubufaransa bwobwo bujuwa sa propre part muri influence no muri ya neocolonialisme ya politique turiko turavuga ese abanyagihugu nabo mwebwe ukwanyu twebwe kwacu abakongomani bagiye hamwe biyumvira iki ukwabo waciye ugenda jewe mpava neza ko ndagufatira ikibanza mbona bw'umugenda oya simba ngiye ahubwo sinzi ikibazo kiba kibaye d'accord mugabo sinzi ko nyumvise navuze nti wewe waravuze uti sinakumvise la France yoyo comme novuga ngo kiro patron néocolonialiste aguma jouer son rôle y'ukwereka abakongomani yuko ari wa wundi nyene yamaza mu gihe bari dans le croisé donc mu gihe batagira epfo na ruguru agaca arekura n'umuriyaridi w'amadolari ati twebwe dushaka kuba imfashanyo iyo arekura uwo muriyaridi w'amadolari nk'akarorero jewe jo modi iyo arekura uwo muriyaridi w'amadolari avuga ati okay mwebwe abakongomani muvuga ko u Rwanda ruza kurondera amabuye y'agaciro muri Congo pour déstabiliser le Congo reka rero umuriyaridi w'amadolari donc twebwe tuhe u Rwanda hama u Rwanda rudupromete ko tuzosubira gusapotinga ivyo biroberi nibiki duhana amasezerano lo Congo tuyifashe gutya lo Rwanda tuyifashe gutya mwamwe twemere yuko umwe wese azokubaha ntuzeyira l'intégrité territoriale y'igihugu cy'umwe wese bwatuba dukreye amahoro muri la région de Grand Lac mugabo kumva jewe kumva yuko ureka uyu muriyaridi w'ama-euro pour juste kuzana ibiharage no kuzana umuceri ku banyagihugu utazi na recondition barimwo ko ndisiri ko Macron atazi ko umunyagihugu abayeho muri Congo mu bukene bwiwe ko ntabwo azopfa mukuyemo aho jewe mbona yuko harimwo akantu ka politike donc politike y'urugendo rurerure donc sa politique étrangère nyene y'Ubufaransa itegura kuri la région de Grand Lac donc kugira ngo bagume bari la dépendance absolue bagume bari dépenda kuri nyene bo bareke kwiyumvira kuri kazoza kabo no kuri politike yabo n'ukuntu bashobora kwitunganya en interne mugabo bagume babona yuko à chaque fois bakeneye agakiza baza ukaronderera iburaya gira amahoro yewe nguma mvuga kwa kundi nawe gira yandi mugabo gusa ico novuga nuko jewe ntabwo ndi kure y'ivyo uriko uravuga oya nukuri tutari ku murongo umwe kuko danku ayo mahera none yarihe yari gukora iki hanyuma ikindi kintu naye ndabivuze mu buryo bw'ikigereranyo
umuntu yakomeretse ivyo nabajije ubushize, umuntu agize isanganya yakomeretse ariko arova bleeding, ariko arava amaraso, mbega burya umuti nyawo ni ukubanza gustopa uko kuntu ariko arava amaraso canke no kugira transfusion? Umuntu afise ijerekani canke ikibido canke iki catobotse, umuti ni ukumenamwo ayandi mazi canke ni ukubanza ugahoma aho hantu hava? Rero ibi bintu vy'ama aide, ubwa mbere ababikora, nari mfise umugenzi w'umubirigikazi, antwa tuho turaganira narumva ko ari umuntu aciye ubwenge, yahora agira ati uko ibi bintu vy'ama aide bikora co kimwe n'ibi vy'ama ONG, ndakurahire mushinga ntahe mbere ndahire n'aba bose duteramanye, naho wobiha imyaka iyindi 1000 iza, ça va rien changer, rien. Kubera iki? Bobo kandi babikora babibona, bavugira ngo babikora babibona, ni ukuvuga barazi ko d'abord umuntu usaba wamuri depanda kuriwe. Ca kabiri, umuntu usaba yama afise ijambo kuri wewe, kuko agira ati bo okay, yo nimba ari uko moi je coupe, uca ugira iki? Uca wiranja kuvyo ariko aravuga. Rero ariyo mfashanyo, ari n'izindi basanzwe baduha, ubwa mbere nibaza ko umuntu yobaza ibintu vya ekonomi gose yobisigura kunsumba, kuko vyinshi biva mu musesekara, biva mu musesekara usanga babwirizwa gusohora muri ntuzenya, muri ekonomi ubutunzi budasirikiye ngo busohoke satandase yo kononekara. Nebeme n'ibi vy'amafaranga bifonctiona nka kurya kw'ibiharage, bidasohotse ngo bigire bishobora kononekara, bishobora kugupfira ubusa. Quand vous avez un excédent, ari ibiharage bizobora, ukaba uronse uwubiha apfuma kwigirira ideni canke akakubaha ko wamufashije, nibaza ko ni muri iyo sansi. Mugabo rero jewe aha vyanyibukije akarorero, murabona igihugu nka Congo kiso perme gutanga 2 millions ku Burundi, amahera atashobora kuba traçable, ugasanga ejo bundi nigeze kubona maire de la ville wa Kinshasa ngo yakiriye ngo ifashanyo ngo ivuye, sinzi ko ari Qatar, sinzi ko ari Saudi Arabia, ngo y'ibihumbi ngo 25 vy'amadolari mu ifashanyo. Ibintu biteye isoni. Maire de la ville wa Kinshasa, sinzi muri commentaire narabonye umuntu yanditsemo ati ngaha Kinshasa guhamba umuntu d'une facilité VIP c'est presque 50 000. Kandi abantu barafodinga ayo mahera. Birateye isoni rero kubadirija bacu, buryanye nuko tuvuga ababi wacu gusa, kuko urumva nibo ivyo bakora bidushikako n'ingoga. Mugabo birateye isoni, abantu usanga bakoranye ngo ntuze ngo France Afrique, ugasanga abantu bose
abaperezida bose bakoranye babaye nka kurya kw'abanyeshure bagiye kumva inama ya diregiteri, kandi ni perezida nawe ni perezida, bakoranye biga ingene uw'Uburusiya ati nanje muzoze mu kwezi kuza, uw'Ubwongereza ati natanze, uwa Etazini ati nyaruka nanje muze hano. Ngira muribuka mwese, muca mwibuka amafoto ya Barack Obama yifotozanya na ntuze abaperezida ba Afurika n'abakenyezi babo. Sinzi ko uyu Trump nawe ejo ko umaze kubigira. Bagenda nka kurya kw'abanyeshure. Ivyo rero bibatuma niyo bagiye usanga batanubashwe. Ngira muribuka abaperezida ba Afurika bose babakubise mu tuntu tw'udukwastere bagiye ku maziko y'umwamikazi Elizabeth. Mwirya kwastere ko ntabonyemwo Donald Trump, nako yarakiri Joe Biden, ko ntamubonyemwo, ko ntabonyemwo minisitiri wa mbere w'Ubuyapani. Ibi bintu vyo gusabiriza ico bikora bigukurako agateka. Shaka ureke n'ivyo vy'ibihugu, n'umuntu wora usaba gutya mubanyi tetere vy'ubutunzi bwawe ko vyifashe nabi, ntashobora kuvuga nawe ngo uvugeka kikavrema ntibishoboka. Kandi iyo nibaza ko c'est une façon iri bien étudiée yo kubandanya bagumiza amaboko kuri Afrika. Ne vous en faites pas, ni ntuzenye iri bien calculé. En fait bwana Andris, ifo kumenya yuko ivyo uriko uravuga vy'abadirija bo muri Afrika bagenda bakora ibi bariko barakora, nukubigenda ko bukebuke uko urumva nka wewe Jo Modi okazu wo guha igihugu co muri Afrika ngo gitware. Eske wewe ntiwogira gutyo? Eske urafise umutima ukomeye kurusha abo bandi ba perezida bo muri Afrika ku buryo wewe utokwitaba izo nama z'ivyo bihugu vyiyubatse bikiteza imbere bihamagara abandi ba perezida nk'utubaro bakinisha bati bavuga ibibazo vyose mufise iwanyu, kubera kimwe mudatera imbere, kubera ko mara imyaka 10 muriko muricana hagati yanyu, mugabo mutubaka itunga muda crackinga umutwe w'iwanyu ngo mukore, hanyuma vuga ibibazo mufise, hama tubahe imfashanyo zose mwifuza, hama mugende mukore, turabe yuko mu myaka 10 yindi iri imbere muzoza mukatwereka resulta. Wewe umubosi aje akubwira gutyo, kavuga ati vuga wowe ingorane ufise, ndaguhe capital ugende ukore. Wewe uribaza yuko wewe utwara igihugu c'u Burundi ukabona umuperezida wa Tanzania aragiye, ukabona umuperezida wa Kenya aragiye, ukabona perezida wa Nigeria aragiye, ukabona wa perezida wa South Africa aragiye, ukabona utuduhugu dukomakomeye twikomeje baragiye, weno usigara muri utwara Burundi. Donc en fait nshaka kwereka iki, au lieu de critiquer, il faut kwiyumvira uti est-ce que jewe ndafise umutima ukomeye. D'abord umutima ukomeye, il faut avoir umutima ukomeye wo kudevelopa igihugu c'iwawe no gutravaya ijoro n'umurango kugira igihugu c'iwawe
uzogishikane a nivo uvuga uti naho bose bogenda jewe singenda. Encore plus il faut kumenya yuko utagiye natujya wari kuronka twatumiyete bari kuguha hamwe bagasanzaza hamwe n'abandi bose. Urumva nimwe bita ngo la politique internationale de la France canke la politique africaine de la France, la politique africaine des États-Unis. Tujya twose bari gusanzaza mu bindi bihugu bakaguha ko na wewe utagiye nturonka. Ico ni kimwe. Faut d'abord kubimenya, hamumenye yuko est-ce que wowe tu peux faire la différence? Nico kibazo kihari. Kuvuga no gukritika c'est possible. Mugabo est-ce que c'est possible wowe okazi wo guha igihugu kimwe cyo muri Afrika ko bikora? D'abord kugira ubikore savato bizoguha umwanya d'abord ukwiyubaka no muwo mwanya uri kuriyubaka utegeza ku attending aya meetings. Mugabo jewe ico mbere yiminga